Iterambere ngo risaba gukorera hamwe, kwitanga no kugira uruhara rwa buri muntu mu kibano. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe Samauru Ndongo mu Burundi ryamuka mu gihugu ca Korea y'Epfo ryatunganije inyigisho ziriko zihabwa abaserukira abandi bavuye mu makomine atandukanye, zatanguye kuri uwa mbere igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2026 i Gitega kugira barushirize kumenya uburyo bwo kwiteza imbere. Izo nyigisho zuguruwe icese n'indongozi zitandukanye harimwo uwuserukira iryo shirahamwe yaje ava muri Korea y'Epfo, uwaserukiye buramatari w'intara ya Gitega ari nawe yakiriye abo bashitsi, uwaserukiye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo iterambere rusangi n'umutekano Dansi Nzojibwami, hamwe n'uwuserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe Samauru Ndongo mu Burundi François Hakizimana, aho yanamenyesheje ibikorwa vy'iryo shirahamwe ko harimwo kubaka inyubakwa rusangi. Turamaze imyaka dutunganya igikorwa nk'iki, kikaba kigamije gukarihishiriza ubumenyi mu gushira mu ngiro imigambi y'imitumba ariyo twita amavirage, cane cane yirangurwamo imigambi ya Samauru Ndongo, ku vy'umwihariko amavirage 10 asanzwe afatwa mu mugongo na Korea Samauru Ndongo Center. Mu migambi iriko irarangurwa kuri irya mitumba harimo kubaka inyubakwa rusangi, aho ndavuga nko kuronka amabiro n'ibindi, kurima no korora, kuduza amikoro y'abanyamuryango hamwe no gukingira ibidukikije. Tukaba tuboneyeho kubatera intege mwese muri kukivi, abataratangura nabo batangure baje kukivi kugira ngo dushobore guterera biboneka mwihangiro ry'imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi igihugu giteye imbere mu 2060. Tuboneyeho gushimira bivuye ku mutima abashitsi baserukiye Korea Samauru Ndongo Center hamwe n'indongozi mwese mwebwe muri ngaha mushishikara kudufasha mwirangurwa ry'imigambi ya Samauru Ndongo Burundi, na cane cane mu mavirage afashwe mu mugongo na Korea Samauru Ndongo Center. Mukomera amashi menshi leta vyeyi, leta nkozi, murakoze. Tuyikomeye amashi tubicishije mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, bo badahengeshanya gushigikira abene gihugu no kuborohereza mu itunganya ry'imigambi y'iterambere y'abene gihugu. Mbonerweho n'akaryo kukwibutsa indongozi twese turi ngaha, na cane cane abo muri Samauru Ndongo, ko dukwiye kuzirikana umugambi w'isuku n'isukura, mbere tukanawigisha n'abandi mu kibano. Tunamenye ko umwe wese ahaherereye ko dukwiye kwigishanya gushira hamwe ingene dutunganya isuku rusange. Tubanze rero twisukure mu mitwe, tuje no gusukura naho tubaye, niho yabona kazoza y'igihugu cyifashe tuzoyishikamo kuko duhera ku isuku. Ku ruhande rw'uwaserukiye Samauru Ndongo muri Korea y'Epfo yashimikiye ku kamaro ko gukorera hamwe mu gushika kure mu iterambere, abantu bagashobora gushika ku bintu vyinshi. Ashimangira ku civugo cabo kivuga ngo ugukorana ubwira, kutazera inze no gukorera hamwe. Yagaragaje kandi ko afise icizere ko inyigisho zitangwa zizogira ico ziterereye mu iterambere ry'u Burundi. Nawe waserukiye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo iterambere rusangi n'umutekano Dansi Nzojibwami, yamenyesheje ko ico umwenegihugu ashakirwa ari iterambere kuko amahoro ahari. Yasabye ko iryo terambere rusangi rishikira bose atari abari muri iryo shirahamwe gusa. Kumera amashyi n'indongozi za Samauru Ndongo Burundi intambwe bagezeko, bagerageza gufasha guherekeza leta mu mugambi w'iterambere na cyane cyane mwimbona kaza turimo,
kuko vyagaragaye uko Samaura Ndong ishaka ko igihugu cyotera imbere mu vyerekeye iterambere rusange, ni ingendo nziza yatumye na Korea itera imbere, natwe tukavuga duti n'Uburundi buzotera imbere kandi buciye kuri mwebwe, na cyane cyane mwebwe indongozi. None rero uyu mwanya w'iminsi 3-4 mugiye kumara ngaha nakaryo ko kwigishanya, nakaryo ko kwiga cyane cyane ku ingendo nziza Samaura Ndongo yakoresheje muri Korea kugira ngo maze iteze imbere ico gihugu. Mu myaka 30 iheze Korea ntabwo yari iteye imbere cyane, ariko turavye uruhara Samaura Ndongo yagize mu ico gihugu, nico gituma natwe igihugu twavuze duti ishira Amerika ryemegwe maze rize rifashe mu Burundi kugira ngo abene igihugu mu ibintu byerekeye iterambere rusange badufashe kugira ngo turabe ko natwe twotera imbere dukoreye nkuko Samaura Ndongo yabikoze muri Korea du Sud, Korea y'Epfo. Abitabye izo nyigisho bakaba babandanya gukurikirana ivyigwa mu gihe intumbero ari ukuronka ubumenyi bushobora gufasha mu guteza imbere imibano no gukomeza ibikorwa vy'iterambere. Izo nyigisho zizorangira kuri uwa 27 Nyandagaro uyu mwaka wa 2026.